Je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter. La guerre sera généralisée. Iyo udashaka intambara urayitegura. Iyo ushaka amahoro witegura intambara. Rero ubwo twe dushaka amahoro, ibyo kwitegura twiteguye kera. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Biribonekeza ko igihugu ca Kongo mu bice byaco vy'ubuseruko hibonekeza intambara. Iyo ntambara rero naho iri kwibera mu buseruko bwa Kongo, biraboneka ko atagikozwe vuba hashobora kuba intambara y'akarere kose. Muti intambara y'akarere yoshoboka? Ego cyane, iyo ntambara irashoboka, kandi atakintu gikozwe vuba bwango intambara iramota. Ivyo biragaragarira mu majambo avugwa n'abategetsi, aho biboneka yuko bariko bagirizanya. Mbega hamwe intambara yoba n'icahe igihugu co yungukiramwo? Nizahe ngaruka zoba mu karere bivuye kuri iyo ntambara? Birashoboka ko ibihugu bishobora gutana mu mitwe? Reka twumvirize umukuru w'igihugu c'u Burundi aho avuga, bigaragara yuko yagiriza mugenzi we w'u Rwanda gutegura kumutera. Aha birakwiye ko tuvugana ukuri. Reka tuvugana ukuri. Mu gihe twoba twipfuza kurandurana n'imizi ubukene muri Afrika, dutegerezwa kwiyumvira inkomoko yabwo. Kubera iki ibihugu byo muri Afrika kandi bifise ico bibeshaho usanga vyamira mu ntambara n'iterabwoba bikwegewemwo n'ibihugu vya Burayi? Murabona neza biriko biraba ngaha hafi iwacu. Kubera iki ho gacerere? Mbega none amakungu ntabona ingaruka bishobora gutera? Ndababwije ukuri, niyo vyabandanya uko intambara ishobora kuba iy'akarere kose. Kubera ko abanyagihugu ntibashobora kwemera yuko vyijana. Ni u Rwanda rwabandanya rwihagira ibice bimwe bimwe vy'ibihugu, ndazi neza ko ivyo bizoba no mu Burundi, kuko ariko arategura ugwaruka rw'impunzi, abahibigwanisho bariko arabarungika mu ntambara muri Kongo. Umunsi umwe azoza mu Burundi, ntidushobora kuvyemera. Intambara izociba y'akarere kose. Turazi umugambi wiwe, turazi ko ariko arategura gutera u Burundi. Imana ishimwe ko abarundi dusanzwe tuvyiteguriye. Ni amakungu yihoza akabandanya bikora. Twebwe ngaha mu Burundi ntituzokwihoza, ntituzorera amaboko. Ndasubiye gusaba amakungu wafate iki kintu nkama. Turafise ingorane, turafise ibitugoye ngaha mu karere. Si Burundi gusa, Tanzania, Uganda, Kenya, akarere kose ni ingorane. Niyo Kongo y'ubuseruko itabifise amahoro, akarere nta mahoro gashobora kugira. Ntimwiyumvire ko ari Burundi gusa ufise ingorane. Abanyafrika y'Epfo bariko baramererwa nabi muri Kongo y'ubuseruko. Murabona iyo Afrika y'Epfo iri, umutekano muke wa Kongo y'ubuseruko ufise ingaruka no kuri Afrika y'Epfo. Sivyo ga ambasaderi? Mu vyerekeye umutekano dufise iyo ngorane gusa muri Kongo y'ubuseruko. Nimwareka ibintu bikabandanya biba nabi nkuko biri kino gihe, mumenye yuko ingaruka mbi zizoba nini cyane. Igihugu cose kizokwigeragereza. Mu vy'ukuri je ndafise plan, umupango nari nashikirije akarere, ziko iyo plan yubahirizwa ubu tuba turi mu mahoro. Kubera ko mu gihe u Rwanda gwemeza ko ruri muri Kongo, kubera aba FDLR nabo bari muri Kongo,
ariko none iyo ngorane ntiyategerezwa gutorerwa umuti mu mahoro. Gucisha amamiliyoni n'amamiliyoni y'abakongomani ku buhombo witwaza ko hari umwasi wawe ivyo ushobora gutorerwa inyishu ata amaraso y'abanyagihugu asesetse. Ndazi ko u Rwanda rwoshobora gutora inyishu y'ico kibazo ca FDLR. Jewe nyene naravuze yuko hategerezwa kubaho urunani rw'amakungu kugira ngo ayo makungu agwanirize hamwe imigwi yose igwanira mu buseruko bwa Kongo. Ivyo bigatuma u Rwanda rugira umutekano, bigafasha na Kongo gutangura ibiganiro vy'amahoro. Habuze iki none? Ni kubera hariho ababiri inyuma. Kuko iyo aba twese tubona kumwe ko dutegerezwa kugwanya iyo migwi igwanira muri RDC, vyoca bihera kuko u Rwanda goca rugira umutekano, vyoca bifasha na Kongo kwipanga neza mu vyerekeye umutekano. Ico ni cambere. Tuvuze ivya M23, jewe naragerageje kuvugana n'abarongoye uwo muhari wa M23. Narababwiye nti nimba vy'ukuri mutari abanyarwanda, kubera iki mudashira ibigwanisho hasi hanyuma mugatangura ibiganiro vy'amahoro? Niko muri abakongomani nizera ko mukunda igihugu canyu. Muri uwo mwanya barambwiye bati turavyemeye, kuko narababwiye nti mu gihe cyose muzoba mutarashira ibigwanisho hasi nta uzomenya ko muri abakongomani canke muri abanyarwanda. Ntivyoba vyiza ko mubanza kwegeranirizwa hamwe muri kantonema, nk'ubwo buryo abakongomani bakaba bari ku ruhande rwabo, hanyuma abakongomani bagatangura ibiganiro vy'amahoro, abanyarwanda nabo bagataha iwabo. Atari uko muzokwama mwitwa abanyarwanda. Ico gihe baje bambwira bati ingorane nuko bagomba kutwegeraniriza ahantu atabuzima buriho. Nararungitse aba ofisiye banje kugira ngo baje kuraba aho hantu, hari muri zone yitwa Sabinyo. Mu vy'ukuri basanze aho hantu atawohaba. Naciye nsaba leta ya Kongo kubaha iyindi zone. Leta ya Kongo yaremeye. Twaciye tuca kuraba zone ya Rumangabo ko hoho bishoboka. Twarungitse aba chef d'état major kugira ngo baje kuraba ko ngaho ubuzima bushoboka. Twasanze ivyankenerwa vyose biriho. Kandi M23 yaremeye yuko izoja muri kantonema aho hantu. Twari twahashize ivyangombwa vyose. Mugabo igihe twagomba dutangure kubashirayo, baciye bisubirira mu ntambara. Kubera iki? Kuko twebwe mbere baciye bavuga bati nitwagendayo hazokurikira iki? Ikizokurikira ni ibiganiro vy'amahoro bizobera i Nairobi. Ivyo muzosaba vyose muzobisaba mu mahoro. Ivyo bari bavyemeye. Ivyo rero navyemeje na leta ya Kongo. Mwibuke leta ya Kongo yari yavuze iti niyo bemera kwegeranirizwa hamwe, bisigura yuko bazoba bemeye umugambi w'amahoro. Tuzoca tuja mu biganiro i Nairobi. Leta yari yavyemeye. Ariko mu gihe bashimye gusubira mu ntambara, leta ya Kongo yari kuganira gute n'umuntu atagomba amahoro? Ubwa mbere kugira ngo uganire utegerezwa gushiraho ibintu atari intambamyi. Ubwa mbere uhagarika intambara, bana bategerezwa gushira ibigwanisho hasi kugira ngo habe icizere mu mugambi w'amahoro. Aha ndavuga hagati y'impande zibiri ziganira, haba ku Rwanda haba kuri Kongo. Ibigwano canke imishamirano itegerezwa guhagarara. Abagwana bategerezwa kuvanako, muri iyo nzira hagaruka icizere, hanyuma batangure kuganira ataco binona. Ariko none ni gute ibigwanisho vyoshigwa hasi intambara zigahagarara? Nuko imibigwanira mu bihugu vyacu yo hagarika intambara ikaja mu bihugu vyayo igatangura ibiganiro nibisanzwe. Ariko nigiki kibuze? Mwe muserukira amakungu muri ngaha, nigiki kibuze? Iyo pra narayishikirije amakungu. Akarere kafashe ingingo y'ukurungikayo abasirikare, ubwa mbere kugira ngo bacungerere umutekano abakongomani, ariko kugira ngo bagwanye kandi iyo migwi iva mu bindi bihugu. Ngico igituma Uburundi buri muri Kongo. Twagiye mu ntumbero y'uwo mugambi w'akarere. Igihe twashika muri Kivu y'Amajepfo, muri vyabona umutekano waragarutse, dutangura kunywanisha abakongomani. Gushika ubu nta kibazo kiriho. Nivyo biragaragara ko u Rwanda witeguye kugwana na Kongo. Uburundi usanzwe muri Kongo gufasha, kandi ivyo si ivy'imbeshere, si ivyo gutekenika. U Rwanda
ruriteguye gushiranako na Kongo? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cyanjye kiragaruka muri Kongo ko ni twese turahangayitse nk'abanyarwanda. Umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Kongo General Chiwewe Aprito Chiko yitangarije yuko amaze iminsi azenguruka mu bihugu bya SADC kugira ngo intambara y'u Rwanda bayitsinde. Kandi wumvise n'amagambo amaze iminsi avuga y'abari perezida nubwo babifashe nk'aho ari imikino, yivugiye ku giti cye yuko ari wowe kibazo cy'umutekano muri Afurika. Wareba ibyo abandi bose babajije nkabona yuko tuyifata nk'aho ari ugukina, ariko wenda bikaba ari na série. Ese twaba twitegura yuko tujya guterwa na Congo? Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, bon de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les Malobi. Kuko banavuze ko bashaka kutwanexa tukaba intara ya 8. Murakoze mwadusuza kuri ibyo mukaduhumuriza cyangwa se mukaduteguza tukitegura. Reka mpere kubahumuriza nicyo kiri important, nicyo cyangombwa, nicyo gikuru. Ibyo ubwabyo ntaho mbona bishingiye, ntaho mbona byashoboka. So nushaka uryame usinzire wicuye wiyongere, ibyo ntabwo ari ikibazo. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, bon de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les Malobi. Udashaka intambara urayitegura. So iyo ushaka amahoro witegura intambara. Rero ubwo twe dushaka amahoro, ibyo kwitegura twiteguye kera. Mbega hamwe by'ukuri intambara yotera ibi bihugu bikagwana, yogira ingaruka mbi ku karere kose? Hoko gwiki kugira ngo iyi ntambara nimba itaraba iburizwemo? Iramutse iba ni bande boyungukiramwo, ni bande boyihomberamwo? Mbega vy'ukuri intambara ni ikenewe kugira ngo dukemure ibibazo biduhanamiye? Turakeneye ivyiyumviro vyanyu muri commentaire, ariko kandi ntimwibagire kugira subscribe, j'aime no gufyonda kuri kaga kengeri kugira ngo ivyigwa byose dutanze ku rubuga rw'ishure ry'abarundi bose ntibibacike. Reka rero twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.